mugabo wanje. Sa? Ndabizi biragoye kuvuga. Kandi biranagoye kwakira. Ariko imbere ya byose ndagusabye imbabarire. Ndakubarire ku bijanye n'iki? Ndi mu bihe numva bitoroshe. Ndiko numva kubivuga umengo biriko birangora. Sinzi no kuza kuvyakira. Nabishije igihe kirekire. Kumva zuko ntifuza gutandukana nawe. Kumbura ubwenge bwanje nibwo buri kuburamenda. Canke kumbura n'ubugugu ndiko ndakora. Kwari ukugira nicungere. Nongera ncungere n'urugo rwanje. Sheri, ndakunda umuryango wanje kurusha uko nkunda ibindi byose. Nahoze nsaba Imana ngo nzobone umuryango wanje ubayeho neza wishimye. Ariko ndiko ndabona umengo biriko birononekara. Narabihishije. Ariko reka ndabivuge. Kumbura umpanira icyo noba narakoze. Icyaha kinini yamfise iwawe nuko noba naraguhishije ukuri. Ariko imbere ya byose umenye ko ndagukunda. Ntifuze gutandukana nawe. Ari nayo mpamvu nahoze. Sheri, ndagusabye umpane uko ushoboye kose. Kuko ndakwiriye guhanwa. Sheri, nca sinzosubira kandi kongera kuvyara. Sa? Ntuzosubira kuvyara? Habaye iki? Sheri, habaye iki? Sheri, je nagitereko nk'ifisi. Igitereko gifise? Byagenze gute? Mbehoho, nimba atagitereko ufise, keretse wo wamuvyaye gute? Canke se umwana we wanje? Keretse n'umwana wawe. Kuko ingorane zose nazigize naramuvyaye. Byaje gute rero? Cyagihe nari ngwaye. Umuganga yarampimye asanga igitereko canje carononekaye. Bicaye ngombwa ko bakura igitereko. Kuko atakundi kuntu bari bubigenze. Bicaye ngombwa ko ndabiguhisha. Kuko numva neza kumenye ko atagitereko mfise nazosura kandi kuvyara kutovyihanganira nk'umuntu w'umugabo. Ubu rero bivuze ko atamwana tuzosubira kuroba? Oya. Oh my God.
Fura. Kumengutanye nkeye. Gashe mabuja. Eko. Kuzanye izonye nditse ufise. Oya nituzari zisigaye. Ahubwo ca muri aba mugure zose kugira ngo ca nta muzoba mukoze. Sebo sanga ziboze zinopfa. Oya nukuri nupfuka biryoshe cyane kandi. None hanangaye. N'igihumbi. Igihumbi cyose. Vuga zaraziye. Oya nukuri sindakunda zimba mabuja kubera ko ubu udusigaye tutirangura zitimbye cyane. Yakoze zisigaye zimwe kuri 2000 zose. Wapi niyo ntivyokunda mabuja vyoca bihomba nukuri. Oya nawe. Eko nukuri. Hano ngira nimwe frame. Yo wapi mabuja nukuri vyoca bihomba. Ego. Ntabwo. Nasanga zibihisha. Ahubwo mabuja cyo muri aba muzinshorere zose mbwira cyo subira inyuma. Bari bantumye za 2000 aho iciyongera nkina wacu umukiriya wanje. Yo ya nukuri basinzongera hanyuma nukuri. Murakoze. Sange ziryoshe. Yo yaziraryoshe cyane mabuja. Abadandaza. Nukuri ndoza murashorera misi yose. Sawa. Murakoze cyane rero. Yego sawa. ni ukuvuga kugera ku isaha ntawe uri mu rugo indwi n'iminsi ibiri iraheze none nkora ikibasi ubona igiye mu bibasi reka mbe mu biro mwabibonye ariko ndi mubi uboneka ndahari Dani ugomba uvuge ko wanje amaze indwi n'iminsi ibiri adataha ahubwo ko utumva ko na telefone yatsa rimwe na rimwe ndumiwe vraiment uri kumbwira yuko yo mara indwi n'iminsi ibiri adataha ntubimenyeshe ariko uraza akazi kiwanje jenshi kabwije mvuge kumbura araza aryame nashika ndamenye ibyo ari byo bukabura keye gutonda ruzi ni saa moya none nawe bikubwira gute telefone yiwawe urazi nawe menga muri bamwe Dani nukuri ndumva yuko ibintu byanyu bingeza hano mugahandi naho je nanje turavugana we muravugana ego ndamuvugisha nta munsi numwe arigera ambwira ko hari kibazo urabe neza nibyo nje kubwira urasanga uyu mugore ahubwo amaze kuvumbura ko ibindi bishasha kwa yigiye no kundi mugabo oya urafikina n'uriki oya ibyo onye ntiwacushoka uvyiyumvira ahubwo ikiriho twiyumvire ari hehe ari mu biki mugabo ntiduce dusimbira hiyo hose okay ibyo tubirekere basi tubyihoze amakuru je mfise hari agahungu bari gukwengwetana no kuvuga je nshika ahantu havuye aho bamumbwiye abahavuye gute yanje ugira ibintu nk'ivyo vraiment Hesu muzikira rego yaranani tutazi niki Shadani je ndagusaba ubandanye wihangana nkuko wihanganye ubwa mbere ubandanye no wihangana kumbure bujya n'ubwana bukiriko buramuhenda azohinduka niyakura kandi atsinurazi kumusumba bisaba umwigisha nk'umuntu zenya bandanye wihangana Shadani urasuye mu jambo ngo ndamusumba none sivyo none ndakubaza ndiyegereza umuntu udahari aje ndabona kumwigereza igikurikiro kuzana ibigwara kanyica nkavaho oya ntushike hiyo hose umva rero jereka manze mpeze aka kazi ndimwo ahubwo se kacu nyine kuvuga abandi bariho muri mengo hano wenyene oya uno musi ndi kumwe n'abakozi gusa nta bandi bantu turi kumwe ariko nabandi kubona abakozi bariho bariko barabimanurira babona okay icyo ndagusabye niwumva hararo wogerageza kumva ko uwo mubona ucumbwira basi nta ngorane ndaza kuko urumva jewe bamumbwiye abavuye aha agiye je ndi kugerageza gusatira ariko nshika hano bambwiye ari ahavuye je ndahangayitse vraiment kandi ugerageze urumva urabukoze ahubwo aho bigeze numva n'umugore no mwirukana ko simbure n'icyo akimaze muhiri wanje no Abel ingingo wafashe siyo Abel ahubwo ubonda gutahuye bapoze gato mu mutwe
iyumvire ubanza ufate umwanya wicara ahantu wiyumvire ku rugo rw'iwawe ko rwatanguye nawe ushaka ruzoshika kuko madamu we si imana madamu yakira iby'imana imuhaye nuza kumuturubika birabyara ikindi kintu ahubwo genda pole pole umuha umwanya kumbure akugurukira kubwire n'ibindi ingingo si yo gute none umugore atakivyara atazusa no kumvyara amariye iki muhira numva yo bamaze iki bo nanyanda kubwire burya imana irinze guha ikigeragezo iguha ikigeragezo no kuntu uzokitwaramo ahubwo hano ugomba guhagarara nk'umugabo kuko ino siri ibibazo byinshi urabizi weweho ndanatahura umwanya umwe ufise n'umwana umwe Abel imagine abababuze bobo ntibashima imana ntibabayeho ahubwo iki nicyo gihe cyo kuba kuri madame umwegere buke buke umudame mwayaza ikintu nk'iki ngiki ukanka kucakira wewe arashobora no kwikorera ikosa ubwiwe yo kwicuza ubuzima bwe bwose hari ukuntu imana yoyo yikorera kandi ku mwanya wayo ikaba yaragize kerisi nk'umwana umwe ishaka kwagura umuryango muri we urenze no wiyumvira azokwagura umuryango uzogusumbira abana 10 ko byose ni imana ibipanga ndumva nta mpamvu yo kugira umuturi ku mugore ahubwo bo mubi hafi ingorane mu isoke mu neza pole 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 apana n'umuturubika ejo uzobyumva mu ibarabara wumva ibi nabiriya bishike aho tutakwifuje ko bishika nuko ndagusabye niyo mpamvu rero nashaka ndakubaze icyo woba warize kugira bibaye ngombwa ndakuronderera akazi ukore and uhindure ruko yawe egeje nawe twaramaze ku muryango ni kuri mahuje kandi narabikubujije Anita iyumve yuko jewe ndi sister wawe icyo cyubahiro cyuko je sindagikeneye kuri wewe cyo ndi meme nyita meme iryo guserera kwiye ibyo uriko uravuga bitari byiza ariko nubwo bitoshoboka kubera ko narize gushika mu wa 5 ariko numva ko nyine ntaya maze bivanye n'ubuzima twari tubayemo ntibyari bitworoheye ku buryo nari kubandanya ishuri mu dayamari ego ndabizi ko ngaha anye atakibazo kandi kubutize ibyo iyo byose kosa rye wawe vraiment si kosa rye wawe ahubwo kuba warashitse mu wa 5 ndibaza gusumura bizi kwandika urabizi nta nuko no gushira basi muri alimentation nimwe ukaraba ukuntu dukurikiranira ibyacu umva ntibyo ukunda ndabizi ko umerewe neza mugabo nanje kuguma wirirwa ngaha anyishume ngo umuntu w'umukozi kandi ibyo nanje atavyo nkeneye mu ncamake nshaka yuko usohoke nabo basohoke ugaruke nabo bagaruke ibyo je nivyo nifuza erega je nawe turi umuryango cyanke naho ndaguha umutahe unyigisagara ntukizi ugende wironderera ibyawe karibu ego karibu karibu rero murakoze kore n'akazi akibazo mengura rusha banarusha rega akazi kabari kenshi ku kazi byagenze gute ku kazi ni sawa mbeko mwicaye mwenyene abandi bari bari mu gikoni ha mu mwana nawe ari he umwana araryamye ariko sheri niho ugishika urarushe
cyushi kubaza umwana iri umwana mba namukumbuye ibaze kuva mu gitondo hose ndi mu kazi ntari ngaha ntaramubona namba kuma ndamukumbuye nizere ko mu kanya azoba yikanguye ngira ngo ndamuramutse ndibaza mu mwanya azoba yikanguye reka mbanje muri douche ngira ngo usanga yikanguye ndamuramutse sivyo okay kubera iki ushobora kureka abantu bubakanye kujya bakaguma gusambura atamvo nimwe hari nyamukuri hari garagara Anje yaje mu bihe bibi yaje ndi muri stress ziwanje kandi baze uko nabo barubizi kuko je nta kintu na kimwe nigeze ndaguhisha yaje asanga muhiri wanje nanje atamura amahoro cyatangura kumbwira ibintu nyene byo guhana divorce n'umugabo wiwe cyansanuka namwemereye ariko muncha make sinabigize ndabishaka nuko yaje nanje ansanga ntameze neza niyo mpamvu namwemereye aje gukora divorce n'umugabo wiwe meme uravye imyaka yanje niyo wawe anje n'umwana muto wari kubaje hagati sawa je ndavyanse ariko aho onye uvuze ngo nta kintu gifadika yarafise ku buryo bokora divorce n'umugabo wiwe ikintu gifadika kiriho kuko anje yafashe umugabo wiwe ariko amuca inyuma n'umugenzi wiwe none iyo cyo si ikintu gifadika nta kibazo ubona mimi umwana nkujye kumba yahuka divorce nibitera soni
ariko rero noneho umugabo we yadutumyeko ejo mu gitondo ubereye ko tugenda. Simbona ko hari ikibazo. Tuzogenda kandi je nico nishimiye wowe uriho, wowe uzohagarara nk'umukuru w'umuryango, uzobahanura kandi ujya mugabo ndabizi arakumvira, uzobahanura bizoja ku murongo. Sawa, sikizi mubona ko ataruhagarara biguteye, ariko je byari binteye uruhagarara kubona aje ko mbayahukana n'imyaka nk'ige.